interpréter. ntazi Kirundi asabye ko twamufasha gusigura. Je suis tombé ici comme les cheveux dans la soupe. Yisanze hano giturumbuka. C'est une assemblée vraiment nationale pour le fils du pays. Ni ikoraniro ridasanzwe ku bw'abana b'igihugu. Mais je devrais entrer à la mosquée tout à l'heure. Nagomba nje gusenga gato. Mais je suivais la conférence ici. Ndiko nkurikirana kino gikorwa hano. J'ai demandé à mon frère qui est à mes côtés Nabwiye umuvukanyi yari kumwe nanje de me traduire ce que le président parlait à propos des carburants. kugira ngo ansigurire ivyo umukuru w'igihugu ariko avuga ku bijanye n'ivy'igitoro. Alors j'ai dit dans ces cas, Naciye mvuga nti kubw'ivyo rentrons à l'hôtel, je change, je mets ma costume, comme ça je peux demander. ariko gatoya n'abaciriyemwo mwebwe muriko muramufasha mwamufasha akabanza akibwira abari hano uwariwe. Je suis monsieur Blaise Ibonime, je suis congolais de la RDC. yitwa Ibonime avuka mu gihugu kibanyi ca Kongo. Mais je vis en Afrique du Sud où je suis directeur d'une société qui fournit les carburants. Aba mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho arongoye ishirahamwe rijejwe kudandaza igitoro. Alors, quand je voulais entrer dans la mosquée, on m'a interprété ce que le président a dit. Aho yagomba yinjire mu musigiti gusenga bamusiguriye ivyo igikorwa umukuru w'igihugu ariko arakora hano. J'ai eu tellement mal. Nakumvise bimbabaje. Alors je me suis décidé de ne pas aller à la mosquée mais de venir ici. Naciye mfata ingo kutaja mu musigiti ariko nanye nshobore kuba hano hano. Heureusement, j'ai eu aussi accès. Dieu merci. Ni vyiza Imana ihabwe icubera ko ndonse akaryo ko kuvuga. À propos des carburants, nous avons une solution. Ku bijanye n'igitoro turafise inyishu. Elle est si simple. Cari ikintu gisanzwe. Cela dépend de la volonté des autorités. Ivyo bivana n'ubushake gusa bw'abatware. Je suis arrivé ici depuis le 14 novembre. Nashitse hano kuva itariki 14 z'ukwezi kw'icumi. Parce que j'ai appris dans deux voies, deux ondes, les difficultés de carburant qu'il y a au Burundi. Kuko ninabonye ku nyamakuru ibijanye n'ikibazo c'igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Personne ne m'avait invité. Nta numwe yigeze yantumira. Je suis venu pour tenter ça. Naje ngushe kugerageza ico gikorwa. Dès le départ, j'avais déjà préparé un navire qui était déjà à Luanda. Mu ntango ninateguye bato ubwato bwari ku kivuko ca Luanda muri Angola. Qui contenait à bord 30 000 métriques tonnes d'essence. Cari ubwo bwato bufise metric tonne cyangwa metero kibe 30 z'igitoro ca essence. Si les autorités pouvaient accepter, je vais bien amener les navires jusqu'à Dar es Salaam et servir la population avant les fêtes de bonne année. Iyo abatware banyemerera nari kukizana ku kivuko ca Dar es Salaam kugira ngo dushe guhimbaza umwaka mushasha mu munezero. Malheureusement, l'administration est telle qu'elle est, ça n'a pas pu avoir. Ariko sinabasha kubimfasha ntivyagenze neza. Mais on n'a pas fini là-bas. Ariko ntitwahereje aho. Avec l'assistance de la SOPEBU, ndabifashijwemo na SOPEBU, nous avons négocié dans de très bonnes conditions twarayaze neza pour fournir le carburant à la population. kugira ngo rushe kuzana igitoro ku bw'igihugu n'abanyagihugu. Puisque c'est une affaire de la population, je peux vous dire d'emblée quel a été le terme de paiement. Kuko ari gikorwa nokore abenegihugu aho tugeze ubu ni ibijanye no kuriha gusa. Nous avons accepté de prendre 40% à la livraison. Twaremeye ko twohabwa gusa ibice 40% dushikanye igitoro. Donc 20% en dollars et 20% en francs burundais. Ibice 20% byo mu madolari, ibindi bice 20 byo mu mafaranga y'amarundi. Et les 60% restants, les gouvernements le payent après 3 mois. Hanyuma ibindi bice 30% byosigara leta ikabiriha inyuma y'amezi atatu. C'est ça la solution que j'ai pu apporter pour la population. Iyo niyo ntererano yanje ninazanye kubwo abenegihugu. Les dossiers entre les mains des autorités, c'est à eux de décider de prendre ou de laisser, mais l'offre est là. Dossier iri mu minwe yabijejwe rero ni kubwabo kugira ngo bashe gufata ingingo kubw'ico gikorwa. À part cela, atari ivyo, connaissant bien les difficultés de transport entre de la Tanzanie et le Burundi, maze kumenya kandi ikibazo kiri hagati y'ukunguruza igitoro mu Burundi na Tanzania, nous venons de signer un contrat avec Sinotrac pour nous fournir 150 véhicules à citerne entre
la Tanzanie et le Burundi pour twasinye amasezerano n'ishiramo ry'abashinwa ryitwa Sinotrack riduhe imodoka 150 zishobora gufasha mu kuzana ico gitoro. Nous sommes prêts pour servir la population. Turiteguye gushokora igihugu. Le reste est entre les mains du gouvernement. Ibisigaye biri mu biganza by'abatware. Je vous remercie. Ndabashimiye. Banzo mumbarize abo bambere batawe kuvugana ntibamwemerera bari bande. Qui a refusé de vous donner l'accès? Qui tient? Personne n'a refusé. Tout le monde, les ministres me reçoivent en très bon terme, ils sont bien avec moi, mais sauf que l'administration est un peu lente, c'est tout. Ntabanyankiye baranyakire neza gusa nuko byatevye nta nyishitomo bamuhaye. Si je prends mon téléphone, j'appelle le ministre Ibrahim, il me reçoit vraiment surtout. Il me reçoit très bien au téléphone. Umushikiranganji wa ajeje gitoro nadusigurira ingene vyagenze kugira bitebe. Monsieur le ministre, disent comment Nyecubahiro nivyo yaranshikiriye ashikiriye aza kunsaba ko yotuzanira igitoro hanyuma ubwo nyene naciye ngerageza guhamagara ubujejwe ivy'igitoro kugira ngo baganire ariko le terme zo kutuzanira igitoro atari izoza zidutevya kibi ca mbere ica kabiri twaraba mbega igitoro akazokiduha mu mwanya ungana gute turavye abandi nivyo twagerageje kwiga nawe hanyuma ndamurungikira ubujejwe kuraba ivy'igitoro Sopebu kugira baganire nawe umva ko ivyo yambwiye yuko bemeranyije yuko yoriha igice kimwe muri kuva 40% 20% amarundi ayandi twariha amadevize akaca tubwira yuko kandi ayandi twariha mu mezi 3 ugabo naho jewe nipfuza kubganje yuko twemereye ko tworiha nko mezi 6 ko byo bavyiza gusumba kugira tumenye nabo tugo turakorana amakontra ko nawe byofasha ariko ubu ariko aganira na Sopebu niko novuga muri rusange murakoze cyane twumvirize umushikiranganje ni wafise ijambo nkavuga gutyo kuko mu bisanzwe twama dufise ikibazo c'amadevize umva ko ahambere yari yemeye ko azoduha kuri 40% akaduhamo 20 amadevize ayandi amarundi tukamura amarundi hanyuma ayo rero 60% niyo twako turavuga rero nayo mbega gute kumenga 3 mois zirtellement serré mugabo yari kwaganira na Sopebu kugira baduhe icigwa kinyaruka turabe ico twokorana nawe gutyo hama naho nyene duheze turabe ko ico gitoro twokirindira twakironka ko hari nabaza bakatubwira ngo tubahe ndamaze guha abantu meme kuja kwemporta bambwiye ngo ni mumpe nje kwemporta ndakidandaza mu Burundi nongere kandi ndakire export hanze wamurabu uwo muntu ukabona ko neza ubwiwe ni Murundi ari ngaha wamurabu ukabona neza ko ayo mafaranga ntayahari nkaca ndamuhantire kabasi ndamugeze ndaguhaye amezi 6 genda utuzanire agahera atagitoro yigeze azana wewe ngo nyongera kandi yandi mezi 6 nivyo turimo kubona ko harimo utuntu tw'uburiganya tuvuga dutika dukora no tuba tubona ko ashoboye kugira ngo igihugu kironke akoyoka murakoze reka bwa mbere reka ndamushimire ko yafashe iyo ntumbero yo kuza kugira ngo nawe aterere kugira ngo ikibazo c'igitoro gitorerwe umuti mu gihugu turazi yuko abari baravyifatiye mu ntoki ari bo babigwanya mu bwenge turabizi nico gituma mu bisanzwe ubutwe dushaka umuntu ari we yigarurira ivy'igihugu ari umwe liberalisme itegeza kubaho aba rero baza baragwanya umuntu wese agiraze no mu bisata vy'igihugu rasanga aho biturire ngo nimwemerere uwundi nimwemerere uyu hariho abavuga ngo bagira bakizane baje gusa kugira ngo badusamaze tugasamarira kuraba tukarindira tukabura kubera hariho umuntu aba yarabagize ati basamaze uvuge kuzozana mugakira amahera naganda abwire ko dushitse no kubihe bashaka kukubwira ngo
ngo we niwajane igitoro mu Burundi ngo bazoguhangaye akira ya mahera wokungutse ntukijana akaguhenda gutyo kubera nabambwiye ikibazo cy'ubutunzi ikibazo kirimo ingwano kandi igitoro n'amaraso y'igihugu none rero reka ndamutera intege ahubwo nibaza aho twobigira n'ingoga hanyuma abo bandi bajeje kudusamaza badusamaze mugaka igikorwa cyo turagikora